mushitsi yaza gufatikanya natwe. Mgeni anakuja kushikamana na sisi. Turabona abashitsi, tunaona wageni. Aba bashitsi tubaye kaze mu zina ryanjye. Abageni twakarishwa nani bakorera iki? Mungu watendee nini? Umwami Yesu abaye imitima yanyu yifuza. Yesu apeke mioyo ya tamani. Muvyagire Yesu abahezagire cyane. Yesu abariki sana. Jana atuza ku munsi wa kane ndamubaza mama bize gute. Kubera nduze yambwiye ati jana amahoro ufise iminsi yose mu mahuri. Yambwiye ati jana afise umugisha baratanze imbuto. Ndamuhazigana ati wogenda usenge ugiye uko ndazi yuko izo mbuto zizobabanuka. Yahora kumakubita. Iminsi yose tukatasha ikamukubita iminsi yose iminsi. Ucumushira kabuto. Ashazishira nyene hajya. Agashiraho papa wa aho papa. Ubundi niyasubiye kumukubita. Abakiriye urubuto, haleluya. Razi kwa kusema imani igiye gutanga amahera. Enda kuzati nubwo ntayabana naho Yehova ndazivugiye kuyatanga cyane. Kwa mbere baciye banda bavuga ati wo imutorama yawe ufuza. Nduze raciye nifuza. Cyane bana telefone shaje. Na bana amahera itofashe mu ntoki. Ndasigaranye n'umutahe samuse. Haleluya. Nafashijwe kuri kose. Telefone kwifunza n'umutahe. Uyu munsi muraronka amahera mwirindwi n'ukuri kose. Radio rero Imana hari ikintu yakoze hari uko Imana yakoze sinamumenye wari we aravuga ngo hari umuntu yaraboshwe aravuga ngo hari umuntu yarabaye mu ibere ry'iburyo kandi nari ndahagwaye by'ukuri aravuga ngo hari umuntu yaraboshwe mu nda Imana iramukijije rero ndashima Imana ko hari Imana yakoze Imana ibahezage kandi bacibohoka n'icyo bere ryacera iki nubwo hashiriya tuntu mugabo ndabyizera ko oya bimeze nk'uko byari biri cyahindutse aha Imana yarakukijije mu izina rya Yesu amuru nabyanduwe navuga mu izina rya Yesu bobo kunyene agenda sise muhira no babagura ku maranja ntora wa munyu sira mu mazi akandi ndanywa numva bya bintu biraciye buke ngomba gusimba Imana ko nasize ngaha amen mama wanje wahashitse Yesu akumugisha nakigagakiza hano yasanze arahera cyane n'ukuri kenda shima Imana kubukene nari mfise bwamvuyeko yambayeho nasiyo yarananiwe bwa mbere umugore yarasubiye ruguru araduga ariko aho ngiye gusenga hano akazi karongejwe amahera aramukorera Imana yagujije gatatu ubu n'ukuri ubu yo gupanga nk'inganga nizeye ko zobiva mu vuba yo gupanga amafaranga wawe urenga yakwijijwe gatatu uzi hano ko hari Imana n'ukuri kose ariko imbere yaho hari cyane n'abakozi bo kugunga Imana kuko nabona nje nta mafaranga afite cyane yakoresha yose n'ibyo biki naguze hanyuma ndihana natura none narinzanye ikigira 10 nakunze Imana imbabarire kandi neza cyane kabisa Imana kubabarire Mana mugirire imbabazi kubwo kwihana abicishije imbere y'ishengero ryose mugirire neza umweze umutunganye hanyuma mwugurira imiryango yari yarabuze ibyo yari yaratakaje byose ubimusubize mu izina rya Yesu amen. Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Haleluya! Mwese Imana bahumugisha. Amen. Nawe yakiriye naho batawutwara je nawe cyakiriye. Ibintu biri ngomba gushima Imana yankoreye muri iyi. Jana atuza ku munsi wa kane ndamubaza mama bize gute. Kubera nduze yambwiye ati jana amahoro ufise iminsi yose mu mahuri. Yambwiye ati jana afise umugisha baratanze imbuto. Ndamuhazigana ati wogenda usenge ugiye uko ndazi yuko izo mbuto zizobabanuka. Nduze yavuze ati ubona amahoro ekizogende gushinga intara. Ikigira kabiri ngomba gushima yahora kumakubita iminsi yose tukatasha ikamukubita
iminsi yose uca umushira akabuto ashaka zishira nyene hajya agashiraho papa wa aho papa wawe ubundi niyasubiye kumukubita abakiriye urubuto haleluya uziko mutari mwamenye ibyabaye urafashije ikigira kabiri ngomba gushima urazi ko wavuze ngo Imana igiye gutanga amahera kandi ndavuze ati nubwo ntayabona naho Yehova ndazi ko ngiye kuyatanga izina cyane shamara iminsi nambaye amaso ndavuga ati Imana ndabutse ayo kwifuza amaso kandi na telefone yari ifite amaso ya office ndavuga ati Imana je ndakeneye amahera ya telefone kuwa mbere baciye bandaba bavuga ati wowe umutarama yawe ufuza nduze raciye nifuza Rwanda telefone shaje na bana amana itofashe mu ntoki ndasigaranye n'umutahe haleluya wafashijwe kuri rwose telefone kwifunza n'umutahe uyu munsi muraronka amahera mw'irindwi n'ukuri rwose ndashimira Imana umunsi tugira tuzunguruka Yeriko hari dimanche naciye ngwara mugabo yari suforme yo kugira ngo hoke mu gihe twakomeje gusenga nagumye mba ahangaha ndugu umusozi Imana rero yarangiriye neza Imana yarambohoye ndashima Imana ku munsi wa vendredi mw'ijoro 8 narateramye Imana yarashoboje yandinda itiro ndaterama ndashika ya saa 8 ndumviriza radio rero Imana hari ikintu yakoze hari uko Imana yakoze sinamumenye wari we aravuga ngo hari umuntu yaraboshwe aravuga ngo hari umuntu yaragwaye mu ibere ry'iburyo kandi nari ndahagwaye by'ukuri aravuga ngo hari umuntu yaraboshwe mu nda Imana iramukijije rero ndashima Imana ko hari icyo Imana yakoze Imana ibahezage kandi bacibohoka n'icyo bere ryaciye riki nubwo hashiriye utuntu mugabo ndabyizera ko oya bimeze nk'uko byari biri aha Imana yarakukijije mu izina rya Yesu amashi ku mwami Yesu haleluya mama gushima Imana yasikanye hano iri muzima yaragiye mu murima sitse mu murima ndandura ibintu mu maguru ndabyanduye navuga ati mu izina rya Yesu bobo kunyene agenda sitse muhira numva amaguru kumaranja ntora wa munyu sira mu mazi akandi ndanywa numva bya bintu biraciye buke ngomba gushima Imana ko nasitse ngaha amen mama wanje wahashitse Yesu akumugisha Yesu ashimwe amen ngomba gushima Imana ku munsi wa Mungu nari ngaha basengera abantu bashaka kuronka amafaranga kugira ngo Imana ibaduze imaze iminsi kabisa ni mu madeni menshi byaranje rero dimanche ntashe ikintu cya mbere nakoze yatanguye gusengera isengera n'umukozi w'Imana kugira ngo ibyo yayatuye byose bisike kandi byengere biri ku isengero nanjye bisike ko bukeye kwa mbere mu gitondo cyaninduka mfata kunyu ndakarikata cyafata inzira cyangamanuka muri bibi ngeze kuri aveni aho rero nayo ngiye kurondera akazi shike cyanumva batanguye kumbwira ngo aho kwakurondereye ngo wari hehe kama cyangwa n'akazi barakampaye ngo genda ukora ndagenda ndakora bukeye ndabisubizeyo ibyo nakoze bacarambwira ati n'ibiriko abanaka byose genda ubizane ubikore wewe nyene yabwira ati Imana ishimwe kabiri nako ikindi nshimira Imana n'ukuri nayo mu madeni menshi n'ukuri Imana yatanguye kumuhora hama ikindi novuga je mwishenge nakunda kwitanga kuko Imana yagiriye neza ku munsi wa Mungu kurema byo kwitanga shimira Imana murakoze amen Imana iguha amafaranga amen ongera amashi umwami Yesu amen ongera amashi abakozi b'Imana bawe mwamaye hafi mu bigoye jewe nari maze imyaka 5 nubatse nifise ubuzima bugoye
bw'urupfu n'ubwo nabibona ariko ubu dusoze gushima Imana nk'uku kwezi kwa mbere dutanguye arifise umutwaro ukomeye cyane wo kumukorera ukizwa yaravuye ruguru ubu arakijijwe ubuzima ubu ndimwo buroroshye cyane ngashimira ubanyamye hafi mu kumufasha kurwana intambara ngo dusenga hamwe ubu Imana imugere umugisha n'ufite n'indoto nziza kandi ngashima Imana kuko umugore yakigagakiza hano yasanze arahera cyane n'ukuri kandi ndashima Imana kubukene narifise bwamvuyeko yambayeho nasiyo yarananiwe bwa mbere umugore yarasubiye ruguru araduga ariko aho ngiye gusenga hano akazi karongejwe amahera aramukorera Imana yarabigije gatatu ubu n'ukuri ubu yo gupanga nk'inganga ndizeye ko zobivamo vuba yo gupanga amafaranga wawe uhembwa yagwijijwe gatatu uzi hano ko hari Imana n'ukuri kose uyu munsi turadugije imishahara yanyu yose gatatu mu izina ncadukorera mu iyerekwa. Haleluya. Nagomba gushima Imana kuko wa Mungu pasiteri yadusengeye kuko tuzoronka amafaranga nanje akazi nakora nagiye ku kazi yendwi naratonda mu minsi umunsi nkatanga nk'amajana 5 ariko muri ku munsi natane 4,000 Imana ni yabicuba natahana majana 5 none ku munsi atahana 4 iyi nguto atahana 8 mw'isina yawe ukorera mu biharwa cyo kugwiza uyu munsi. Haleluya. Nanjye nshaka gushima ku gitangaza Imana yadukoreye ku munsi w'ejo twari tumaze iminsi twaracumije ibikoresho barabitwibye ejo babifatiye mu isoko mu Ruvumera nukuri nashaka gushima Imana yumve ko ndayishimye. Amen. N'ibyacu byose bizogaruka baravyiba bigafatwa. Yesu nashima cyane. Amen. Nashima cyane. Nanjye mpagaze imbere y'ishengero nshimira Imana ko yambohoye ku byaha nkava mu byaha nahora nkora ikampa kuyimenya kare nahora ndi umuntu yanyinyiriwe sinari nzi gutwenga nk'abandi ariko ubu ndanezerwa ngira abahora bambona mu minsi yeze barabona ko atari ko nimeze. Ikindi nacyo nshimira Imana nuko yashoboye kuntandukanya n'abantu bose b'imburamumaro kuri jewe gushika uyu munsi nkaba nsigaye ndi kumwe n'abantu b'ikimazi kuri jewe irafashishwa. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe kandi nari nshaka gushinga intahe nari maze amezi 3 ndi mu bibazo bitandukanye papa wanje yaragize aksida hama bamutuma icuma turakirondera ngaha mu Burundi turakibura bamukimutuma hanze ariko tugira ikibazo cyo kubura amahera yari maze igihe sengera ico cuma kugira baronke amahera yo kukigura ariko ndashima Imana ukuntu yama yitwararika abakene. Ijoro ryo kwa gatanu turiko turasenga ku radio barasengeye abantu bafise imitwaro itandukanye ejo ku mugoroba niho Imana yishuye ikibazo cacu. Haleluya, 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 haleluya. Wagiye tubona apere kuri papa bamuzaniye amahera 2 millions 7. Mana tuyikomera amashi y'abantu. Yambaye hafi n'abakozi b'Imana bambaye hafi twari tumaze amezi 3 turi muri hopitali militaire harabaza kudusengera ndashimye abakozi b'Imana ndashimye n'abasenzi bambaye hafi ndashimye na mwarimu Olivier yashoboye kunyitwararika mu bihe byari bigoye ndamushimiye bimwe byivuye ku mutima. Komera amashi umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Yesu ashimwe. Ndashaka gushimira Imana nayo nabaye parite
mwami uwo maboko ndayagorora. Gorora turabe. Aha. Nani dukomera amashyi umwami Yesu. Kuva mu kumunani yari yarayipararize no kuwa kangahe mwenga kuwa gatanu niba atari kuwa mungu hariho undi mutama yari yarayipararize nawe ukuguru n'ukuboko yaraciye ngaha yarashimye Imana no gukira yarakize hari kuwa mungu yari yavuze ko acayitahira yaje ava mu ijenda none yagiye amahoro yaje agendera ku vyuma atambuka n'amaguru tuduze icyubahiro cy'umwami Yesu. Emagaze ngaha nshimira Imana yandonkeje ikibondo. Amen. Tuikomera amashyi iramahora kuyo. Ashimwe. Amen. Je magaze ngaha aya nje gushinga intahe igitangaza Imana yakoze ku ibaro cacu baduha kwa Mungu. Je mu gatondo ndaza gusenga akazi kanje kamisi yose ni umushoferi kwa Mungu rero ndiye kangire gushimira Imana miste itaratumaze nkomeye imeze neza umushoferi isigara ina epic yaciye aseka ipoto imbere ziyo amenitara ni izishasha zizimvye tarigwa indumajana abiri ndavuga Mana naje gusenga none inje ndi amajana abiri shetani kwe yanya kubona muri Imana senga ningamwe amose ndavuga ni Imana yakwinginze ko itangaza amafaranga aje nambe mufuko naje gusenga Imana ndisenga muri gahe ku mugoroba kirabwira databuka ko byagenze yambwiye ati byukuri ntara kapari kasigaye ndabe ni kasigaye gatoya ngo nari homye ngari yazinje yarakizibije yambwiye ati wewe ico no gufasha yakurana ugende uri amaraheze kukiye hano ugiye kuyariha nzarumva umuntu ambwiye ati burya rero tenye imodoka igomba igurishwe tenye gatoya ko nirushe kuyariha nari igomba kwitangaza twari ku mutima n'image no pe uyo kuri byatevye kwa kabiri imodoka cigurwa izirake zibiri ntazigisha rero mu mpera amashi Haleluya. Nanje ngaha nagomba gushimira Imana jewe naragize agisida barangonga n'imodoka nta bikomere bigeze ngira naraviriye indani muri servo namwara epiniere irababara ama rero muri servo hoho dogiteri yaranyandikiye imiti ndakira mugabo mwara epiniere nkaguma ngenda ikuma ibabara mfata imiti y'abadogiteri bayindura basubira ikamba ariko mu kwezi kwa gatanu itariki zitatu rero kugera ubu baransengeye ama ndabisubira ngo mangaruka mu byo gusenga kuwa gatanu narumvise neza ko nkize igihe twariko turakubita abazima yego niho bakiriye niho numvise neza ko ndose ingufu nejo ndaja muri siporo ntabwo siporo. Haleluya. Mana iri ku kazi. Yesu nashimye. Amen. Nana kutiza yamoreye jewe nari narungitse imiti ruguru n'amarori hanyuma bica birazimira nukuri ndababara cyane ko nari nabirondeye ndabikorera amezi 3 hanyuma candaza mbari umukozi w'Imana pasiteri Adere Imana muheze agimugire neza ataransengera ariko imbere yaho hari cyane n'abakozi bo kugunga Imana kuko nabona nje nta mafaranga afise sanakoresha yose mw'ibyo miti naguze hanyuma ndihana ndatura none narinzanye ikigira 10 nakunze Imana imbabarire neza cyane kabisa Imana kubabarire Mana mugirire imbabazi kubwo kwihana abicishije imbere y'ishengero ryose mugirire neza umwezi umutunganye hanyuma mwugurira imiryango yari yarabuze ibyo yari yaratakaje byose ubimusubize mu izina rya Yesu amen. Yesu aguhumugishe. Yesu ashimwe. Amen. Hanyuma nanjye ndashaka gushima Imana ko ndi muzima. Hanyuma ikindi nacyo nshima Imana naciye mu ngorane zitandukanye nyinshi cyane bashobora kudondagura ngaha munazishobore ariko hamwe n'ivyo ishengero rya Repentance yarambaye hafi
Yedi umukozi w'Imana nasengewe muri 2013 ibanga ryo gukorera Imana. Yesu ashimwe. Ariko umukozi w'Imana twakoranye iyo ndavuga hanyuma byakunze ko bibandanya. Ubu kugeza uyu mwanya Imana yaranshira inzira, repentance iramba hafi, umurongozi wayo Imana imuhe icyo umutima we wifuza. Ndashimiye umwami wacu Yesu Kristo. Muri muntu yahera hariho umuntu iyo ndavuga izina yagiye kunteranya n'umutegetsi akomeye cyane iyo ndavugira ngaha. Yesu ashimwe. Baramfunga atacaha na kimwe babona banyegiriza. Ndabona umuntu aza kunyegiriza, ariko ivyo abapeje bambaza byari bintu ahantu atari heza. Ndabwira umukozi w'Imana ko ndi mu kibazo, Imana iracika atari inzira. Munsi namaze imisi 6 ngataha muhira. Hanyuma rero naje ngaha numvise telefone n'umuntu amaso yandambwira yuko ari umuntu ariko arandemenaniriza ibintu bitameze neza. Niyo nyene pastor aramuzi. None rero Imana icinzira uguhora no kwayo Imana yahabuje. Imana irahari. Yakoze ijambere irakora n'ibindi. Uburinzi n'urucanco bikubeko mu izina rya Yesu. no gushima Imana igitangaza yakoreye kuwa Mungu napfuye ngaho afise porogaramu yo gucanja kuri kote gutegera umuntu yarashitse sanga yashitse sanga isakoshi ntayafise n'imizigo ntayafise hama ndamubwira ati nebiri ambwira ati yuko babimwivye vyose atari ikintu na kimwe afise ndamubwira ati ncandaja ahantu ndasenga ndavuga ati Imana mvuye kwa pasi mu rusengero pastor avuze ati nivyo twibwe ko bigaruka ndagusavye bize n'ukuri Bwana n'ababitwaye bose babizana amwori yatwaye umuzigo twumva aradutelefone ava ku matafari mu Kamenge ati mumbabarire ndawuzana ko narawuzanye isakoshi yarimo amahera 300 aja kuriha kuri kaminuza ko akaba yaramenyereye ndavuga ati Bana nayo ndagusavye uyime zatumva umushoferi nawe aradutelefone mushakoshi yanyu nguyimusi y'intebe ariko Imana irakurikira amajambo tuvuga uzi ijambo ry'uyu munsi rigiye kugarura ibintu byose mwari mwaratakaje ariko iyi si Imana kweli umuntu yogarura 300 utamuzi. Haleluya. Nari mpagaze ngaho ngomba gushima Imana yangirije ibyaha byinshi ngera ngashima Imana ubashikanye ngaha nkabatirizwa ngaha nkazagirirwa amazi ahezagiye aca nkengurukira ubashikanye ngaha Yesu ndashimye Imana imuhe umugisha uwamuzanye hano akava mu byaha yahora mu byaha byinshi akaba yarakijijwe uwo muntu Imana imuhezagira nawe imuhezagira ushishikare kubandanya mu byo abana b'Imana babandanyamo kandi Imana izokugira neza cyane. Yesu ashimwe nanjye ndashimira Imana kuba nshitse amasaha nkiriho ndayishimiye kandi ndashimiye n'umukozi w'Imana yafashije akansengera nongeye gushima Imana ubugira kandi ibyo umukozi w'Imana yatwakwiye ko muri Beya Bonane byose biriko birashikako nararose na telefone y'umugisha Yesu nashimye ukomera amashi Imana Yesu Iyo ku munsi wa gatanu hari 2:00 y'ijoro nagiye numva telefone bantelefona bariko bararira umushiki wawe mbagomba agira ati oya mu izina rya Yesu Imana ya Pastor Imana Joseph nabizi nakora ibitangaza ngo nyene bashaka telefona usehaba niha kumutora imujana ku ivuriro rya Mutoyi bamushikanye abaje kumwakira ngo abaganga bashobora rimwe ndasubiramo nti Imana ya Pastor Imana Joseph yakwingiza muri gitangazo habe kandi kuva uyu mwanya unkingitiro kugira ngo nze gushobora kurumviriza ikiganiro ugusenga guhindura ibintu muraremesha ikiganiro Imana ndayisaba nti
telefone ndamurondera uze kumfasha irengane ndamuturuye umutwaro ndatelefona nza numva ndamutoye ndamubwira umutwaro w'iwanje pasiteri aramusengera aravuga ati reka tumusengere ndazi arakira. Nagize nka mu masaha 12 z'agatondo nza numva wenyine aratoye telefone arantelefone. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngo jewe ngubu imitende ngo sinzi ngo musanze ndi mu bitaro sinzi ngene nahashitse. Hama rero mu masaha 3 arambwira ngo umeze neza ngo muri duje ngo n'icyayi ndakinwa umwanya n'umwanya n'ubugonde kuranota bidakunze ngo kwa mbere. Haleluya, haleluya. Ukomera amashi umwami wacu Yesu. Iyo Mana irushirije gukora ibitangaza nawe kwiteho no mu byawe no mu bawe mu izina Yesu ashimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Ndashima Imana cyane rwose ku bitangaza yadukoreye mu muryango wacu. Shimira n'umwungere wacu yitanga akadusengera. Shima Imana ku bw'uno muhungu wanje hari ibitangaza yakoze. Uyu mwana ntiyarakimenya guteranya cyangwa gukuramo mu ishuri. Mubajije ibintu yavuga ibintu bidahuye. Hanyuma ndamuzana mwungere acavuga ati hari umudayimoni yamushize ku ikiganza amutwara ubwenge. Hanyuma aramusengera shishikara kuza ndamuzana bamusengera. Ndashima Imana cyane. Igitangaza nari narindiriye gushinga intahe nuko umwana twagiye tubona yamenye mu ishuri. Kino gice giheze yarose amanota meza cyambona nti Imana yabikoze yamugarukaniye ubwenge bwiwe. Nongera nshimira cyane Serire Musaga babandanya kutwitaho. Yesu nabahezagiye. Amen. Abakorera muri Serire Musaga muhezagirwe n'abakozi b'Imana mu izina rya Yesu. Ariko abantu mutajya mu maserire muri ko murahomba. Amen. Nanje shima Imana ko nkiri muzima. Jewe mwindwi ngonze kabiri. Naragonze kuwa mbere nongera ngonga kwa gatanu. Mugabe Imana yarakinze abona gonze naco babaye. Kimwe gusa kuvyuma byabo narabakoresheje. Abashima Imana kuba nkiri muzima. Mu bushobozi Imana yampaye ndahagaritse gusubira kugonga canke kugongwa impanuka n'amasanganya ntuzosubire kuzibona mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Yesu nashime. Ye nanje mpagaze ngaha shimira Imana kubona nkihema. Ndashimira Imana n'umuntu yanyeretse ahantu haza muri no mu misi y'amasengesho y'imisi 70. Ndashimira Imana mu mitwaro wari watubwiye twandika 3 harimo nyene mu guhinduka gukorera Imana. Ndashimira Imana kubona n'ubu nk'ibihagazemo. Mu mutwaro wa kabiri ndavuga ati Imana akazi fise urakazi kandi nkeneye guhindurirwa akazi kandi fise yindi document shasha bashoboye gufatirako. Ndashimira Imana kuruhusha nari naciye ntangira kurondera ko gutwara umuduga. Ndashimira Imana ko umwaka waheze mu ntago zo kwa mbere narose. Amen. Si uko nari fise ububasha gusumvya abandi ariko ndashimira Imana ko vyakunze. Dukomera amashi umwami wacu Yesu kuvyo yamukoreye nawe igukorera ibyiza byinshi mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe. Nanje ndashimira Imana nari maze nk'indwi n'igice nta telefone mfise. Ndafukama ndabwira Imana urazi uko umukozi w'Imana akenera byinshi nanje ndafukamye umpe telefone. Rero nagiye mbona umuntu ama telefone. Imana nibihere kwicubahiro. Yesu amuhumugisha n'uwayiguhaye. Walikuwa naombea watu wapokee kazi. Ndio tulikuwa alikuwa na mama acha kumuna mtelefoni ubwo nyene. Akasikia sauti alipiga simu hapo kugira ngo aro akazi acha karonka.
ili apate ile kazi. Yeye yanumye message kugira ngo nze kubivuga. Alitumia ujumbe ili nikuseme nilikuwa nimesahau. Yavuze ngo mumufashe gukomera Imana amashi kubw'akazi yamuhaye. Kushangilia Mungu amempa kazi. Zabaye mu mwanya nyine w'amasi. Nimekuwa hapo walimwombea. Imana ibaheze. Mungu awabariki. Twariko turavugira ubutumwa kuri radio dusengera imitwaro. Kwa tunahubiria kwenye radio tukiombea mahitaji. Nawe yarasavye akazi. Na yeye alikuwa akiomba kazi. Tutarava ngaho tutaraheza. Kabla hatujamaliza hapo acha yumba telefoni mu telefoni atahubwo umwanya uze kuza kukamutonda. Njoo anza kazi. Mungu nitumuzi uyo muntu. Huyo mtu si atumujuje jamani. Ariko Imana yamuhaye akazi. Lakini tayari Mungu amempa kazi.